ihohoterwa n'amabi bikorerwa abakenyezi bigarukiraho. ihohoterwa n'amabi bikorerwa abigeme bigarukiraho. ndabaramukije bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye mu mpande zine z'isi. Kaze mu kiganiro bigarukiraho cyo kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 12 Ruhuhuma umwaka wa 2019. Aline Nirere nije nsanzwe ndabashikiriza kino kiganiro imisi yose ya kabiri. Ikigo Maison Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda zifuza kurangura imigambi yo kwingunganya. Ngivyo ivyo tugira tuganire muri kino kiganiro. Umutumire wacu uno munsi akaba ari umufasoni Maragarita Barankitse. Abatari bake muramuzi aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Maison Shalom. Akaba agira tuyagire ukuntu ico ciyumviro cyo gufasha impunzi z'abarundi zahungiye mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda zifuza kurangura imigambi yo kwingunganya catanguye. Inyuma ya kano karirimbo muca mumukurikirana. kuva tugihunga twariyumviriye ko nawe usomera abandi bafite induru turaja hamwe na hanyuma ndinginga abahora barafasha Maison Shalom turi Burundi ndababwira ntubu naho tudafise aho dukorera naho tutagifise nofuka uburyo ngo bwo guhemba abo mfasha abo kunganira Maison Shalom none mushobora kutunganira mukaduha nk'agatahe udufaranga dukeyi dushobore gufasha abarundi bako turaheza rero umwamikazi wa Luxembourg aranyumva niwe muntu wa mbere yategereye icyo kibazo aravuga ati ego genda mugire umugambi wa icyo bita microfinance zangurane zito rero tugiye ngaha banki ntiyashobora kutwemerera ko tuca twugurura twebwe microfinance yegukira Maison Shalom kuko ntitwari bwaronke statut amategeko aturekura ibyo byose kandi urumva byadusaba amafaranga menshi kugira ngo twiyugururire microfinance yegukira Maison Shalom niko kuja kwinginga ama microfinance yonga tuca rero tangura gucagura abakenye gose abamama cyane bafise abana munsi y'imyaka 5 niko rero kurondera microfinance zonga zibiri harimo ya Copedu n'iyindi dutera imbere bino tutwarayo amafaranga tushirayo ibihumbi 90 by'amafaranga y'agaciro k'iburayi no kuvuga zari miliyoni 90 z'amafaranga y'amanyarwanda tuca rero duhera ku bamama bakenye bafise abana munsi y'imyaka 5 turaba imiryango turahera turabaza
komite y'impunzi ngaha mu gisagara ca Kigali. Turarondera n'Ibitare, turarondera na Nyamata. Tuca rero dutangura kubaha mugabo tubabwira nimugene muronderane nk'ubu baje ari nka 5 tukabaha iyo ngurane yava ku mugambi baba banditse bonyine. Mugabo hariho abandi baje ku gatwe kabo, mugabo tukabategeka yuko bakoresha impunzi. Ubu batweretse ko hariho nk'umumama yagiye atanatwishyuye, yari yuguruye resitora yitwa Romantic, aratubwira ko azokoresha abantu 200 mu mpunzi. Turamubwira ego nk'abo twabaha nk'imiliyoni 5. Hariho uwakora amazi, umushinga ntahi yitwa Freddy, we yakora amazi yitwa Tanganyika. Turaha n'abandi bagwizatu baraheza baratanga ingwate z'imiduga bari bafise nk'abari Inyamata n'abandi bari za Butare. Rero hariho abashoboye kutwishyura, hariho n'abatishyuye, kandi icagiye kudutera bwiteye n'agahinda ku mpunzi nuko abafise uburyo nk'abari bafise izo modoka nk'abari ko barakora, twarabona neza ko bashaka kwishura kugira ngo duha abandi. Niho rero ama microfinance ni twebwe ni Maison Shalom yari yatanze ingwati kugira ngo babahe izo ngurane. Tubona bariko barateba kwishura, mava turagenda twe turariha amadeni yabo, tuca tugira icyo twise chaîne de solidarité, ko twabonye ko microfinance zabasaba kungurane inyungu y'amafaranga menshi cyane 18%. Turavuga kandi ayo 18 sinayagaruka muri Maison Shalom yagumya iyo bank. Twari twaravuganye n'izo bank ko zizoba arizo zitwigishiriza abo bantu kugira ngo bashobore kubyaza umusaruro w'imigambi bari kwaragira. Ntibaheza rero ngo babikore. Tuca rero turemera twe turabaha ingurane bari batanze, tuca dukura yayo mahera, turakoranya abo bose, turababwira ubu rero tugira duhindure intumbero ingene dukora. Nubu nta nyungu tuzosaba, muzosubiza amafaranga ku kwezi mwadandaje, muje hamwe muri 15 canke 5, hanyuma musubije tuca tugurana abandi. Nuko rero twagiye turabitegekanya tubitegura, mugabo biragoye no kuri guhingurane abarundi kuko bamabibaza, bamwe bareka kuyishura nibigira nkana, abandi nabo bibaza ngo hariho nk'abantu bavuga ati ayo mafaranga nayo badusegesha tuyasubiriza iki. Mugabo ntibategereye, sinzi ko harimo ubujyajya, sinzi ko harimo umutima mubi, sinzi ko harimo ubujuju. Abakene, abamama b'abakene nibo usanga basubiza, mugabo bafise uburyo ntibasubiza. nk'uko umuvyeyi batazira Oma bisigura nyokuru mu rurimi rw'Iki-Irlande ahejeje kubitubwira, ngo iyo ngurane kugira abantu bayironswe baje hamwe ari nk'abantu 5 kugera kuri 15, ikaba yishugwa atanyungu. Akaba amenyesha ko bamaze guhigurane abantu bagera ku 900. Ndazi ko bamaze gushika abantu 900 tumaze guha ingurane. Mugabo sinoshobora kukubwira ngo ndagusobanurire wari haba uyu mwaka ngo ari aya mafaranga. Je nkora mbona ko basaba nk'ubu umwaka uheze twatanze amafaranga arenga 1,150,000 z'amafaranga y'amanyarwanda.
Margarita Barankitse akaba atera akamo abantu batarishura iyo ngurane kwikubita agashi bakishura ngo kuko iyo batishuye ngo ntibaba bagiriye nabi ishirahamwe Maison Shalom. jewe ubwa mbere ho nk'umubyeyi ananje ndetse abarundi benshi ngomba gukebura abo bantu banka kwishura ko mu by'ukuri si Maison Shalom yishira hamwe baba bagiriye nabi nibyo nk'ubu baratugiriye audit ntushobora gashaka kuja kuyiguha ukayisoma barambadije kuko audit ibivuye Luxembourg kuko amafaranga baba bayatanze ati kubera iki batishura urumva rero ngo ushobora kuvuga wawe kwa kundi mu gifaransa bavuga ngo les linges sales sur la famille sishobora kuyambura agashambara ngo mvuge ngo baretse ngo kwishyura kubera ubugabo n'amavuga ko bagwajije ko bariyo bagize ingorane umwe yahavuye abireka ku kubera kwihebura mugabo akajambo ntekerera nk'umuvyeyi ntekerera cyane cyane abamama twari dufitiye n'abana hariho abashavuriye ngo kubera iki twabakuriye abana mu ishuri ngaha muri iyi maternelle jewe nabahaye n'ahandi umuntu ukunda umukubita akanwa bakubita akanwa finafi ngo bikubita agashi bibuke ko iyo baretse kwishura bayafise kandi bagata ko bakigamba ngo tuyishurire iki kandi tuzi neza ko sayo nshira ku mufuko kandi uwo bafise agahigihigi nk'umurundi yovuga ati je ndashaka kwanyereka jewe ngomba ngo ndakubwire nka PCFM jewe ngomba tugende muri comptabilité tubereke niyo audit tubereke n'amafaranga batanze tubereke n'ingene bayatanga nta n'umwe yafise ko uburenganzira nta n'umwe ashobora no kuyiba muri aba dukorana nta n'umwe mbere ashobora kuyaha umugenzi wiwe cyangwa inshuti kubera tugira conseil ni komite idesizita nomwe kandi turiga iyo projet kandi turayereka ku mubayeri izo nshuti dufise bakabona kudesida ati ibi ni vyiza ni muyatanga n'aba mama rero babonye ko tubahanye baretse kuyariha babonye tubahaye igihano baca bavuga ngo turayazanye ni ukuvuga rero ushaka kucurongera rimwe 200,000 yaraheranye mu munsi umwe ni ukuvuga ko yarayafise ahantu mugabo bwabaye ubugaba n'ubujyajya n'ubube gito kuko abagiriye nabi ubundi mu mama yoronse kuko iyo bishuye muranda bibereka tuca duhamagara iyindi groupe y'abamama bakaza gutora ayo mahera hanyuma abandi nabo bagize akagamba bagatako bakadutuka babimenye ko ayo mafaranga sayiwacu si yishira hamwe Maison Shalom nayo abarundi bahunze ngenda abantu nzobatwara imbere y'abacamanza y'urukiko kubera iki kuko twahunze ubube gito bw'intwaro mbi y'abadede sishobora rero kumva ko ubwo bube gito bita mu gifaransa mediocrité no yihungana ngaha ndabi nukuri uko gukara kwanje ngo muraziko barangiye kumuganiko magi akara nkara kuko ndabakunda kiyambye shatibya si nubundi ho nari kwigumira iyo nahungiye naje kuko ndabakunda babyemera batabyemera ku nguvu y'imoteri nzobibeyemeza bampunga bagiyana nabo banshira nanje kanisiho sivisiyo ndabashira kuko dusangiye umuvyeyi umwe uburundi reka rero imbere mu mahanga ntiduhave twiyambika icengo ducishe mwitisho tuzutaye turi bazima kuko nitwagira kubimbunuza nga nitwataha tuzobabeza reka rero tuzitura hanurana bambabarira bumviriziye iki kiganiro n'umutima w'umuvyeyi uvuze kuko nshaka koko tugororoka tube abashinganaye n'abafasoni beza turi
turiko turagera ku musozo wa kino kiganiro bigarukiraho nk'uko uwo muvyeyi abandanya bitumenyesha ngo ingaruka zo kureka kwishura iyo ngurane ngo ni nyinshi cane. ingaruka kuri twebwe ubwa mbere nk'ishirahamwe Maison Shalom ni ukuvuga ko murazi ko barungika audit nibaramuka kuri jewe mbonye ko badutera ico cye tuzokugara iyo porogaramu tugaye rero iyo porogaramu ni ukuvuga twebwe ntacyo duhombako nta n'umukozi agenda n'abarundi bahora baronka utwo dufaranga. Iyindi ngaruka ni uko hariho abamama bazoburara kandi bari kushobora kuronka ayo mahera. Ni ukuvuga kandi iyindi ngaruka mbi ni uko bazonsubiza mu ihumbi nzohava ngura ibyo kurya aribyo nari naranse nkaza mu gufasha sinzoreka abo barundi ngo bapfe. Nzoca nsaba aho gutanga ingurane yo kuha agaciro agateka abo bamama ngo baba bari bubigaburirira abana babo, nzoca ngaha ndahagira centre ya distribution kandi nari naravyanse ngura imiceri ngure ibiharage ngure ifu n'amavuta ntave ntangura kugira ivyo nahaseri tagira kukitanguye kuha abantu ngo bigurire ibyo kurya. Urumva ko nazoreka none ngo abana basonze nanje ndi umuvyeyi. Ubu rero niba bandanya baherana mugabo ico bamenya nuko abayafise bonda bazi barayafise nzobatwara imbere y'urukiko ngaha mu Rwanda bayishure hanyuma nce ayo mafaranga bishuye ko yari ayo kuguranana ko rero bibaye nabi nzogura ibyo kurya hanyuma ntangure kuza ndatanga imiceri aho kugurana umuntu arinde gutega amashi kandi wiguraniye udufaranga biguha agateka wambara urugori rw'ubuntu kuko n'Imana mu kuturema ngo yararavye ibona ni vyiza ngo hanyuma ikivuga iha umuntu ati genda. Imana yaduhaye kwita amazina ibikoko, twebwe yaduhaye iyo si ngo tuyigabe tuyiganze tuyigirire neza. Urumva rero kuja gufata iposho bigukurako agateka uja gusega si vyiza mugabo mugurana biguha agateka. Ingaruka mbi rero ni yose kuko usubiza abantu muri humiliation. Shirukubute ewe wa murimiwe, shirukubute utabiri imirima yawe, shirukubute urime kijambere yewe, shirukubute ewe wa muragiwe, shirukubute urare kijambere ye, shirukubute umwimbu wangekane, shirukubute koruzotera imbere ye, shirukubute ntawuja katamugoyeye, shirukubute shirukubute izukira imirimo itwararike, shirukubute ushaka umubira abirakuya, shirukubute murazi ko utarimye atamira.
shirukubute ukora mu biro shirukubute urangura umurimo wawe shirukubute shirukubute ewe wa munyamyuga shirukubute egera umwuga wawe shirukubute amukora n'ubwira shirukubute. aha akaba ari ikiganiro cacu cuno munsi kigarukiye. nkaba nshimiye umutumire wacu umupfasoni Maragarita Barankitse kuri uno mwanya yaduhaye. ntibagiye na mwebwe mwese mwadukurikiranye muri kino kiganiro. umuntu wese rero afise icyo aterera muri kino kiganiro tumutega yompi. nk'uko bisanzwe mutwandikira kuri www.radio.fm/com canke kuri WhatsApp guteranya 49 152 184 881 99. murakoze naho ubutaha. bigarukiraho ihohoterwa n'amabi bikorerwa abakenyezi bigarukiraho. ihohoterwa n'amabi bikorerwa abigeme bigarukiraho. bigarukiraho